turamutse tubandanya ca gikorwa co gushora ku mugaragaro ubutare. Rero twari tumaze iminsi myinshi hafi ukwezi kumwe n'inusu tudashora kubera ko yari intango y'umwaka, ariko ntibisigura ko ikivi tutari dusanzwe tukiriko, ariko turakora kandi tumaze kwegeranya ubutare butari buke. Uno munsi rero turamutse dutangura yo gushora mu ntango z'umwaka ubutare bushika amatoni 650, hafi amakamyo ashika 25, harimwo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titani. Muri ico kiringo rero urwaruka rwabandanije rukora amakoperative rwegeranya ubutare. Ubu rero tumaze kwegeranya ubutare hafi nk'uko nabivuze dushora uno munsi amatoni 650, tukaba tuzongera mu ndwiza gushora kuko dufise ubundi butare buri mu mastoke hafi novuga nti amatoni 60 ya opal, hakaba harimwo amatoni 50 ya jasper, ubutare bwa jasper bwimba mu bimbi, hakaba harimwo n'amatoni ashika 60 ya quartz vert. Ayo yose ari ngaha muri stock tumaze kwegeranya mu bikorwa by'ugwaruka mu bijanye no gucukura ubutare. Hakaba harimwo n'amatoni arenga 100 ya lithium nayo nyene ari muri stock. Hakaba hariho n'amatoni ashirenga 200 ya tererar n'ayandi ashika 150 ya amethyst. Ivyo rero ikaba ari ibikorwa bimaze kuranguka n'amakoperative y'ugwaruka turiko turakurikirana. Hakaba hariho ayandi masite hambavu yayo twari dusanzwe twimba hafi amasite 13, twarongereje ayandi masite 48 ariko arinda tubandanya dushobora ubutare butandukanye. Ubutare rero nibwo turiko turegeranya kugira ngo twongere bushobore kuramira Uburundi n'abarundi n'abenegihugu, twongera tubandanya gushimira n'icubahiro umukuru w'igihugu we yatweretse inzira tuzocamo kugira ngo dushobore gufasha igihugu gutera imbere.